mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero ko dusubiye kuronka ingene tuvugana canke dusangira ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe twagomba dusangira ijambo ry'Imana hariya muri Yobu igice caho ni 19 turasangira umurongo waho wa 25. Haravuga ngo ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho. Imana ishimwe. Niryo jambo nagomba ko dusangira. Yobu yari mu bihe by'amageragezwa. Yobu yari mu bihe by'intambara. Yobu yari mu bihe ntosigura ingene bimeze. Usomye ku murongo waho wa 3 aravuga ngo ndabizi yuko muriko murancokora. Aravuga ngo ndabizi yuko muriko muranshinyagurira. Inshuro zirakwiye 10 muriko muranshinyagurira. Abo bamushinyagurira wibaza ko ari bande? Barabakunzi ba Yobu mpampe. Imana idufashe cyane. Abandi ba kabiri yari umugore wiwe babana. Imana idufashe cyane. Kubera nagomba ndakubwira uko Imana uyizi siko abandi bayizi. Uko Imana kumbure hari ivyo yagukoreye siko abandi bayibona. Yobu rero bamaze kumucinyagurira inshuro zirenga 10. Nawe birashoboka kuri ahantu abadayimoni bariko baragushinyagurira. Urashoboka yuko uri ahantu abagenzi bawe bariko baragushinyagurira. Uri ahantu abagenzi bawe, inshuti, imiryango, mbere n'ijwi ryo mu mutima rigaza ahantu rigushinyagurira, rikubarira ko wihenze, rikubwira ko atamana ikumva, rikubwira ibikorwa wakoze ko bayimpabusa, rikubwira yuko amasengesho wasenze atariho, rikubwira yuko mbere n'abasi bawe bariko baragushinyagurira, bakuvuga ngo kuri umwana w'Imana va ahantu ujya ahandi turabe. Ega ivyo gushinyagurirwa mwene data si wowe wenyene byabayeko, mbere si Yobu wenyene, mbere na Yesu baramushinyaguriye, baramubwira ngo niwikize turabe, ngo kuri umwana w'Imana niwikize, ko uri Imana data ikuriye ku musaraba turabe. Nagomba ndakubariye mwene data, ingorane uri kuracamwo ntushobora kuzirengana utabonye ibintu bigushinyagurira cyangwa ibintu bizibira cyangwa ibintu bigutangira kugira aho ubona umenga karabaye. Naho wobona ugeze aho hantu wame wibuka yuko Imana iriho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva nezerewe cyane n'ijambo Yobu yavuze. Yaravuze ngo nimumvuge, yaravuze ngo nimwitwengere, yaravuze ngo nta kibazo. Ubundi yavuze ngo Imana yikwanitse niyikwanura. Birashoboka abadayimoni babonye uri ahantu ubona umenga ibyawe ntibirafata umurongo, ariko wibuke naho biruko. Iyo wasenze yarabyumvise, iyo guhamagaye yarabyumvise, iyatumye ubaho yarakumvise. Nasomye ijambo ry'Imana muri Yobu igice cyaho ca 12 iravuga ngo ubugingo bw'umwana w'umuntu, ibihema n'ibigenda n'ibivuga ibikariho byose ngo biri mu biganza by'Uhoraho. Imana niyo ibifise mu biganza byawe. Humura ntacyo bitwaye. Naho baba bageze ahantu bakubwira yuko atacu uzovamo, atacu uzimarira, naho shetani yoba yahagurutse agaca mu bantu akavuga ngo niwikize turabe, naho yoba shetani yahagurutse akatangura guca muri wewe cyangwa mu bantu cyangwa mu majwi bakubwira ko iminsi ari miremire, Yobu ibyo ntiyabirabye. Yavuze ngo ariko jewe ubwanje ndazi ko umucunguzi ahari. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Uwapfuye akabambwa ku bwanje, uwasanze amaboko ku musaraba ku bwanje, uwankunze ntaramumenya, uwo n'umwami w'abami. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haravuga ngo kandi kwiherezo, haleluya, haleluya, ngo amaso yanje azomubona. Uragomba kumenya yuko Imana yawe iriho kandi idahindagurika, uwanesheje byose ariho. Haleluya, haleluya. Kurikira naye mwene data. Jewe murambabara namye mbaza nti jewe umukozi w'Imana akwiye kudushingira intahe ukuntu yaronse ihishurirwa ryo gusengera abantu, kuko jewe nari maze imyaka myinshi by'ukuri. Reka ndabivuge, musaza wanje dufise umwe, ntitwavugana, ntitwashobora kujana ku rubanza, ntitwashobora kuyaga. Unamuvugishije atatangura kukurandagura, ukibuza ati uyu muntu ni biki, ariko shima Imana, mumpere Imana amashi. Amen. Twarajanye ku rubanza ejo, hanyuma ku munsi wa 3 hari service namusabye arayinkorera kuva mbaho, yari bayijyambere ankorera service, mumpere Imana amashi. Amen. Rero shima Imana kutangaza atandukanye nagiye mbona n'ibindi niteze, mumpere Imana amashi. Amen.
bintu biva mu gusenga.